kubigutamira nariko Imana gutangira iyaba wishimiraga ibitaro iyaba wishimiraga ibitaro nari kubigutangira ibitabo Uwiteka yishimira imitima imenetse ibitabo Uwiteka yishimira imitima imenetse ntacyo turi cyatugize nta nicyo dufite cyaduhaye nahora yagakwibagiza ariko sishimiyota nahora yagakwibagiza ariko we ariko sishimiyota twamenye
guca bugufi ntagire ikigusamaza umunota umwe gusa cyangwa udakwiye dusenge kubw'ijambo ry'Imana wisenge mbwira Imana uti Imana uwo mwanya gira icyo ukoze ku buzima bwanje kubw'ijambo ryawe data mu izina rya Yesu Kristo turaguhaye icyubahiro kubw'uwo mwanya mwami wirinde ijambo ryawe tumaze kumva yatari make kandi y'ikimazi yagize icyo akora ku buzima bwacu n'uwo mwanya nawe mwami witwa uw'ijambo ryawe kandi turaguhaye mwikaze numva ndaguhaye ikaze mu bugingo bw'umuntu uwo ari we wese mwami ngo uvugane natwe turase ibisamaza mu izina rya Yesu turase ayandi majwi y'umwasi mu izina rya Yesu turase ibikorwa by'umwasi mu izina rya Yesu ariko duhaye ikaze mpemu yera wavugane n'imitima yacu muri rino jambo agira icyo akoze gishasha kugira ngo turonke mwami Imana ikindi kibando twishimikiza muri runo rugendo kugira ngo turonke uwundi muco umurika muri runo rugendo turimo kugira ngo biduhe izindi mbaraga urakoze turakwizigiye ku birenze ibyo twe twosengera utwavaye imitima yacu uganiriza imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo utugirire neza uno mwanya mwami ushobore guhindura n'iby'imyaka n'iby'ibihe bindi urakoze reka icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu dusenze amen amen haleluya ndabahaye ikaze abaririmbyi Imana yo mu ijuru ibampezagirire mwakoze kuguma hano turagiye gusangira indirimbo abaririmbyi barayidufasha byatsi ko aricyo gituma abantu baba bazi ko tudafite izo ngabire zo kuririmba turabikunda ariko ntitubishoboye udufashe haleluya Imana ishimwe twasangiye ibitari bike kandi n'ukuri kuzuye turafise umukunzi Yesu haleluya oya haleluya abo turi kumwe haleluya oya kandi haleluya turafise umukunzi twese umwe dusangiye w'ukuri adahemuka adahemana atabesha haleluya uwatwiguze ijambo ry'Imana yavuga ngo ntawo umve ngo ntawogira urukundo ruruta umuntu yiguza abantu biwe haleluya wari turamufise nimufise na sheri Imana ibiherega icubahiro ariko turafise umusheri yitwa Yesu haleluya akomeye uwo yagiye kudutegurira ibibanza kandi azogaruka Imana ishimwe dusangire ino ndirimbo uyiyumvire ko turafise umukunzi Yesu haleluya mfite umukunzi turi inyuma y'ibiryo uwo yarankunze nkabura uko mbivuga imyaka igihumbi amaganira ashize antegurira ibyicaro byiza mfite umukunzi turi inyuma y'ibiryo uwo yarankunze nkabura uko mbivuga imyaka igihumbi amaganira ashize antegurira ibyicaro uwo yarirahiriye ni ndahira sizongera kunywa ku butayu hari bicarana n'umugeni hari bicarana n'umugeni uwo yarirahiriye ni ndahira uyu ntabwo sizongera kunywa ku butayu hari bicarana n'umugeni hari bicarana warakoze hari bicarana umukunzi babwira oya yitwaye Manuel intare yo mu muryango wawe uwo yarasize arasinda ni nayo mpamvu niwo umukunzi babwira yitwaye Manuel intare yo mu muryango wawe yarasize
niho munsi yagaragaje ubutwari bwe yagiye ikuzimu akaragira satani aramunyukanyuka aramurika azuka icyubahiro Yesu ni muzima uwo yarirahiriye n'indahiro yanjye sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu uwo yarirahiriye n'indahiro yanjye sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu nari nicarana n'umugenzi nakunze nari nicarana n'umugenzi nakunze nari nicarana n'umugenzi nakunze. Bagusabe dukomere amashyi umwami Yesu. Haleluya. Oya haleluya. Oya haleluya. Umve, turafise umukunzi yitwa Yesu. Yakoze ibikomeye, hanyuma nyuma y'ibikorwa aravuga ati ndagiye gutegura. Haleluya. Kandi aravuga ngo nzogaruka. Imana ishimwe. Reka ndakubwira ngo ugiye kuraba Bibiliya yose ukayipfunyapfunya, Imana iremye umuntu yamugize inshuti yiwe. Haleluya. Ngo Imana n'umuntu baba inshuti mu itongo rya Edeni. Imana ishimwe. Oya haleluya. Abo turi kumwe haleluya. Amen. Umwana w'umuntu n'Imana baba inshuti mu itongo rya Edeni. Mu gitondo Imana ati mwaramutse mute, ku mugoroba ati mbega mwiriwe mute, umunsi ivyamwa vyari biryoshe, mbega mwabonye naturelle akayaga kari kameze neza. Imana n'umuntu baba inshuti mu itongo rya Edeni. Haleluya. Ariko umwana w'umuntu gato biramucanga, ashaya ku Mana, ubucuti arabwica, yica byinshi. Imana idufashe cyane. Ariko Imana, haleluya, haleluya, Imana ntiyabireka gutyo kuko n'umukunzi w'ibihe bidashira, ntipfa kubireka gutyo. Imana ishimwe. Ishiraho umugambi ukongera kugarukana ubucuti n'umwana w'umuntu uko yamuremye imukunda. Imana ishimwe. Nta nubwo yamuremye nk'uko yaremye ibindi bikoko, ariko ngo yaritonze iravuga ngo reka tureme usa natwe. Haleluya. Utangiriranira communication nayo. Imana ishimwe. Rero Imana ishiraho plan, ishiraho umugambi ukongera kugarukana ubucuti bw'umwana w'umuntu nayo. Haleluya. Ni ujya gusanga mu bigereranyo Imana gusezeranira Aburahamu ko izomuha igihugu cy'isezerano, ariko birarenze ibyo. Nico n'ikigereranyo na terre promise, igihugu cy'isezerano. Haleluya. Birarenze ibyo Imana ariko irasezeranira Aburahamu. Mu mugambi w'Imana turabona Bibiliya itwereka, tuvuye muri Ancien Testament, turabona Imana icinzira Yesu araza mu isi. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu yaraje. Haleluya. Ntitwamubonye aza, ntitwanamubonye agenda, ariko twizera ijambo ry'Imana. Kandi ibyo twizeye twabonye bicika. Twarabonye ukwizera. Umve, sinzi nyine nobisigura. Hari ibyo tutabonye twizeye, kandi kubyizera byahinduye ubuzima bwacu. Haleluya. Na Yesu yarapfuye kandi yarazutse, yaraducunguye, ni muzima, azogaruka kutujana. Imana ishimwe. Yesu rero araza akora igikorwa ciwe, arabambwa, arapfa, arazuka kugira ngo acungure ubugingo bwawe nanje. Imana ihabwe icubahiro. Mw'ico gihe arabwira ikoraniro, arabwira ishengero, arabwira ubwoko bw'Imana, nawe na jewe umunsi turimo, aravuga ngo ngiye kubategurira hanyu kandi nzogaruka. Haleluya. Oya haleluya. Kandi haleluya. Turarindiriye umukunzi Yesu azogaruka. Amen. Hariho rero abantu baca bagira ibintu by'ubwoba, hariho abantu bagitinya gupfa, hariho abantu baca bibaza ngo bizogenda gute. Yewe Yesu azogaruka. Imana ishimwe. Kandi isezerano ryiwe. Haleluya. Ngaho rero tugiye kurabira hamwe ijambo, canke ndakwibutsa muri kino gitondo ngo
umukunzi wawe Yesu azogaruka kukujana iwe mubane. Haleluya. Cyangwa bihindure ubyirabisheko kuko ndabikubwiye umenga ni jewe, ariko Yesu umve uvuga uti umukunzi wanje Yesu azogaruka kunjana iwe twibanire. Ubivuga uko andika iyo teme nkuko nyene abantu beza ndazi ngaha baruzuye bama bandika akantu kose. Ntuvuge ngo umukunzi wawe wamenga uri kubwira uwundi muntu, ariko yandikira uti umukunzi wanje Yesu azogaruka kunjana iwe twibanire. Haleluya. Iryo ni isezerano yasezeranye. Umukunzi wanje Yesu azogaruka kunjana iwe twibanire. Imana ishimwe. Reka turabe ijambo ry'Imana rivuga uko nyene mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cyaho ca 14 umurongo duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa gatatu. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cyaho ca 14 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Abahageze avuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo aba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje ngo ahondi namwe abariho muba. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Avuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo aba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje ngo ahondi namwe abariho muba. Haleluya. Turafise umukunzi Yesu yagiye kudutegurira ikibanza, kandi azogaruka. Imana ihabwe icubahiro. Azogaruka kukujana, azogaruka kunjana, kugira ngo ahari abari huba, ahari abari homba. Haleluya. Abizeye Yesu. Haleluya. Yesu yagiye gutegura ibibanza, azogaruka kukujana. Imana ihabwe icubahiro. Umuririmbyi nawe aravyibuka aravuga ngo mfise umukunzi atuye inyuma y'ibicu. Imana ishimwe. Imyaka 1000 ngo irashize yagiye Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Bika ndagomba ko twumvika imurano majambo. Uwo munsi ibyo biroroshe kuvuga ko Yesu yagiye kudutegurira ikibanza, ariko biragoye kubyitegurira kuko umugwanizi ntiyicaye. Imana idufashe cyane. Ariyo poza kugikorwa, ariyo poza kukwitegura, atugwanya mu buryo bwinshi. Imana idufashe cyane. Oya. Haleluya. Uwo munsi ndanze amamene si menshi ndayisabira. Imana ishimwe. Oh, haleluya. Yesu yagiye kudutegurira ikibanza, kandi azogaruka kutujana. Ntibyoroshe kubirindira, ntibyoroshe kubyitegurira. Ibitugwanya ni byinshi, ibidusamaza ni byinshi. Umunsi muri laboratoire y'isi ya Satani n'abakozi biwe hahingurwa ibintu byinshi byo kudusamaza. Hari ibintu byinshi byo kudutesha umwanya, hari ibintu byinshi byo kuduhushisha intumbero, hari ibintu byinshi bitubuza kurindira, hari ibintu byinshi byaduhindukirije amaso tuyerekeza ahatariho. Imana idufashe cyane. Haleluya. Reka ndakubwire, uwo munsi abantu benshi iyo basenga, nta muntu, si benshi bagisenga bavuga ati Mana uhindura ubugingo bwanje, Mana uhindura umutima wanje, Mana unkize ukunakuriye, Mana umbifara umushaka, Mana oya. Umunsi ni Mana umpenzagire, ungeze mu kazi kanaka, Mana umpa amafaranga, Mana umpa amazu, Mana nanje umpe kugera kuri iyi nivo kanaka, Mana nanje bambone, nanje banyemere, nanje promotion. Imana idufashe cyane. Haleluya. Mana nubahwe, banyubahe, bamenye ko ndumuntu, bamenye ko umunsi niyo masengesho ahari. Nigeze kumva intare rimwe kera. Nari umwaka, sinari umwana, ariko sinari inkutse. Nari ntanguye 7e, ngenda gusengera muri eglise
y'abakirisu y'abakizwa sinzi ngene nari natumiwe mugabo ico kintu sinzopfa ndacibagiye mbona umuntu ashinga intahe haleluya mbona umuntu bahaye intahe ngo ashinga intahe niho honyene maze kubyumva siniyoza ko intahe nk'izo sinzi ko zikihari kino gihe wa mutama afata umwanya ashinga intahe numva aravuze ngo nahora ndi umwicanyi nahora ndoga abantu narabaroze barapfuye nico gihe natanguye kumenya nahora ndabyumva nkibaza ko ari imigani nkibaza ko ari ibintu bitabaho iby'uburozi narabyumva nkumva umenga sibyo nkumva ngene umuntu yotambuka ibintu bikamugwaza nkumva ngene umuntu bomurungikira ibintu ari kure bikamufata numva ntabyumva ariko uwo mutama ashinga intahe haleluya ashinga intahe avuga ati Imana yangiriye neza nakize nabohotse nahora ndi umurozi narishaba ndica n'abandi bigenda uko nakuriya ndakanguka numva bitabaho ariko izo ntahe umunsi si benshi bagishinga intahe ingene yabohotse ku cyaha kuko sibyo barimwe abantu benshi Imana idufashe cyane haleluya ubu intahe n'ingene yaronse promotion akagenda uku n'uku nakuriya uwo munsi nta bantu bariko barashinga intahe ngene yaraboshwe n'iki cyaha kanaka none ngene yasenze Imana ngene yizeye Imana ngene yagwanye intambara zo kugororoka none yaraye abohotse Imana ishimwe uwo munsi imitwaro sinzi si benshi arira ngo aboroge ati Mana ndapfuye uwo munsi genda umusuma Mana ndapfuye uwo munsi genda umubeshi Mana ndapfuye ibyaha biranyishe uwo munsi ni Mana turagowe inzara iratwishe ikirere cyagenze nabi none ejo tuzobaho gute uwo munsi niyo mitwaro dufise ntitukiriko turaja mu ijuru ariko reka ndakubwire yasezeranye n'iy'ukuri Yesu yaraje akora igikorwa ciwe acungura buri muntu wese abantu bari baratandukanye n'Imana yongera gushiraho ubucuti bw'abantu n'Imana haleluya ubu muntu wese umuto cyangwa umukuru ubutunze n'ubukenye umuzungu cyangwa umwirabure ku isi yose twahawe uburenganzira bwo kuba inshuti z'Imana haleluya kandi kirengeye ico Yesu azogaruka bari gutora bari inshuti z'Uhoraho haleluya oya haleluya Yesu azogaruka aravuga ngo ngiye kubategurira ikibanza ati nimuhira kwa data hari amazu menshi hari ibibanza byinshi hari ibibanza bikwiye umve umutima w'Imana hari ibibanza bikwiriye haleluya ngiye gutegura ikibanza nzogaruka kubajana Yesu azogaruka haleluya naho ibisamaza ari byinshi Yesu azogaruka kandi reka ndakubwire ngo ntibisaba ko ushaje cyangwa ko ukiri muto ntibisaba ko ukiri umusore cyangwa inkumi ntibisaba ngena sinzi Yesu azogaruka kandi atarogaruka we wogenda haleluya twitegure gusanganira umukunzi wacu Yesu yagiye kudutegurira ataraza wowe wogenda utaragenda Yesu yoza haleluya oya haleluya turasa umukunzi Yesu yagiye kudutegurira ibibanza araturindiriye yakoze igicoboka cyose yarasuzuguwe Yesu birateye ubwoba kubyiyumvirako ntacyo atakoze Yesu yarasuzuguwe yarambitswe ubusa yarakubiswe yaravumwe n'abatomuvumye yaratutswe n'abatomututse yarasuzuguwe n'abo yaremye ibyo byose hari kugira ngo bigende gute bikunde ubucuti bw'umwana w'umuntu n'Imana bwapfuye bwongere buboneke haleluya haleluya uwo munsi turi mu mitwaro nzogira mariage gute sindaronka umufiance sindaronka sheri inzu sindayubaka mfise projet abana banje ndiko ndabaronderera akazoza shaka ko mu myaka 10 umwana wanje azoba ageze hanaha azoba yahejeje guca master hanyuma n'ibindi shaka yuko mu myaka 4 umwana wanje azoba yagiye hanze umunsi turi mu mitwaro yo kuronka amaviza turi mu mitwaro yo kugira ama mariage turi mu mitwaro yo kubaka amazu turi mu mitwaro yo kugwiza ubutunzi turi mu mitwaro yo kurima nawe uze wimure byinshi turi
uko konta nanje izogenda uko. Turi mu mitwaro myinshi Imana idufashe cyane. Haleluya. Ariko reka ndakubwire ngo zanzu wifuza utarazubaka ya maproje utegura utarayashikako Yesu yoza cyane wowe ukagenda, mbega bizogenda gute? Haleluya. Umufiyanse utaramubona cyangwa utaragirana mariage Yesu yoza cyane wowe ukagenda, mbega byogenda gute? Yesu amaheza agira umukozi w'Imana yavuze ngo si twe tudetermina imyanya y'ingene umuntu azomara igihe, ati nimwimukire Bujumbura ko yari yaronse akazi nimwimuke, undi nawe ati mbega yo napfa ntitwotekera ibirago tugaruka Ingozi. Si twe tudetermina umwanya tuzobaho, utararonka ako kazoza k'abana bawe uri kuraharanira Yesu yoza canke wowe ukagenda, Yesu azogaruka. Haleluya. Yo gutwara canke akaza. Haleluya. Bitaragenda neza ukiri muri kajya gasuzuguro nyene uri kuragwana nako ngo ntibangaye, ukiri muri ajya amashuri uri kuranigana nayo ngo nanje ndonki diplome imeze gutya, bikiri kwa kundi ukiri kurakora cyane kugira ngo bikunde uzamuke kandi ni byiza Yesu yoza cyangwa ukagenda, mbega bizogenda gute? Haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Nagira ndakubwire ngo Yesu yavuze ngo ngiye kubategurira hanyu kandi nzoza kubatora. Ntiyavuze igihe icari cyo, yo birateye ubwoba, biratugoye. Ntiyavuze igihe icari cyo, ntiyatwemereye ngo niwamara gusohora abana bawe ukabona abuzukuru ukabona bakwe n'abakazana nzocanza. Ntavyo yatubwiye. Utaranaronka n'umukwe cyangwa umukazana, utaraheza ayo mashure, utaragirana mariage, utarakora vya bindi byose Yesu yoza, mbega witeguye gute? Haleluya. Suzuma ko muri ko marajana na Yesu. Suzuma malgré intambara zo ku kazi aho ukora, malgré intambara zo mu muryango z'ubukene z'ibindi zibigoye, suzuma wowe wamenye Yesu ko mukiri ko marajana. Haleluya. Suzuma ko ubucuti bwawe na Yesu bugipfunditse neza. Suzuma ko uri amahoro na Yesu. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Haleluya. Umunsi nta biragumye. Imana ishimwe. Utarabironka vya bindi, utararonka kakazi bakwemerera, utarashika kuri vya bindi bakwemerera, utararonka ya visa urindiriye ya ryari kuko utegekanye kuzogenda ryari, bijye nyene bitarakunda Yesu yoza canke wowe ukagenda, yo gutora kuko ikibanza cawe yaragiteguye. Mugabo nimba utaciteguriye wewe uzoba umuhombe. Bimeze gute? Avuga ati ngiye kubategurira hanyu kandi nzoza. Turasoma umukunzi Yesu yagiye kudutegurira ibibanza. Imyaka ibihumbi ariko aritegura, ataraza wewe wogenda, mbega bizogenda gute? Haleluya. Haleluya. Haragakuru kamwe katwibutsa kwiyubara, katwibutsa guhora twiteguye, katwibutsa kudasamazwa n'ibihe birakuranwa. Imana ihabwa icubahiro. Umunsi ni intambara, ukaruha mu mutwe, umutima wawe ukababara, ariko ejo naho ibihe bigahinduka, amahoro akaza, ibyabuze bikaboneka, umunsi mukuru ukaba umunsi mukuru. Ari ibihe birakuranwa, ntibyama bimeze nabi, nta nubwo byama bimeze neza. Ibyo ni ku muntu wese, nta muto nta mukuru, ibyo birakuranwa ku bantu bose. Haleluya. Ibihe by'ibizazane, ibihe byangira gute, mbega biragenda gute, ku muntu wese birashika. Haleluya. Wokwibaza ngo nta muntu, wokwibaza yuko hariho ababora ukavuga uti nukuri urya nibaza yuko atabibazagira, amahoro ni yose mu bugingo bwiwe. Reka ndakubwire, nawe arafise ibihe by'ibizazane mu buzima bwiwe, arafise ibihe bigoye. Haba n'umwana n'uruyoya ruvuka rurira, abaganga. Haleluya. Imana idufashe cyane. Ibihe bigumva, abo mwana mutoyi, abo ukuze, ibihe biruhishije bibabaje bigoye biraza, ariko kandi Imana ishimwe n'ibihe by'umunezero. Haleluya. Umunsi wari warabibuze umunsi ukabironka, umunsi inyushi zari zarabaye umunsi zikaba nziza. Haleluya. Ibihe birakurana, ariko ibihe bigikurana ntibigusamaze. Mu bihe byiza ntusamare, no mu bihe bigoye Yesu azoza. Haleluya.
nimba nzogusanga mu bihe bigoye azasange mu gipfunditse ubucuti. Imana ishimwe. Namba nzogusanga mu bihe by'umunezero azasange ukimushima. Haleluya. Inkuru imwe ngo y'umuntu muca mwumva ko ari inkuru ariko yigisha ngo umuntu yashize akoye umugeni aramukwa mugara avuga ati bikiruka ndindire ndagiye nzogaruka ngo amusigarane ikanzu ati ntuzuhirahire ngo ukure umwambaro kuko nico kimenyetso mu bakobwa benshi nahisemwo wewe iki nico kizogutandukanya n'abandi. Umwaka umwe yambaye ikanzu buca yihindukiza atego vraiment sheri yasigaranye ikanzu nziza. Haleluya. Buca yihindukiza atego vraiment ikanzu intandukanya n'abandi. Umwaka umwe ibiri ingahe igihe byo marasi no kimenya ariko aravuga ati mbega ko yatevye ibigeragezo hirya no hino ati ntiza nanje ndambare ko ntiza ndabe ko yombera ntiza nigere nze gusonesha nk'iyo ntiza nanje ndumwe nkawe uri inshuti n'umugenzi. Haleluya. Ibitero bizanana hirya no hino abagenzi bavuye kuri satani baguhinduza intumbero bagutesha umurongo bagusamaza kimwe akura yakanzu ayiha umugenzi ngo yigere umukwe ngo pwa abarashitse ati sheri wanje nguyu atwara uwambaye ikanzu. Uca mwumva ko ari inkuru. Reka ndakubwire ngo usuzume neza ko ubucuti bwawe na Yesu bukimeze neza. Ahato Yesu adasanga ikanzu warayambuye, ahato Yesu adasanga warivanze mu bindi, ahato Yesu adasanga hari ibyagusamaje. Yesu n'ubu yoza ataje ku kivunga ca twese, yoza ku bugingo bwawe atagusanga ikanzu warayambuye. Haleluya. Yesu azoza yarabisezeranye. Yesu azoza yarabisezeranye. Haleluya. Imana ishimwe. Oya Imana ishimwe. Imana ishimwe. Suzuma ko gihagaze neza. Agakiza Yesu yaguhaye suzuma. Haleluya. Mbega usenga gute kangahe ryari? Haleluya. Haleluya. Reka ndakubwire ngo urukundo mwokundana na Yesu umwanya mwinshi. Imana ishimwe. Abafise abagenzi ni kangahe urarutamwandikiye cyane cyane mvuge ku bari mu gihe cy'amafiansaye twamaze kubukora. Hari igihe umwandikira umubaza ko ibiharage bihari cyangwa ukamwandikira umubaza uti mbega utaha ryari kontorore gusa y'ibihari ryarataha ko yiriwe amahoro sawa navyo bihora bishika. Mugabo abasheri yo sheri umwanya wose ijoro rigasumba no muri ko murungikiranira twa tuntu dukomakomeye na Yesu akeneye ibihe nk'ibyo. Haleluya. Kuko n'umusheri n'umukunzi vraiment. Haleluya. Oya haleluya. Abemera ko Yesu ari umukunzi. Haleluya. Umukunzi mwiza nka Yesu. Haleluya. Yesu n'umukunzi mwiza kandi uwo yatanze ikiguzi, yatanze inkwano ikomeye. Nta kindi cyari gukuraho icyaha, nta kindi cyari inyishu ku cyaha cyatandukanye umwana w'umuntu n'Imana, ariko ibyo Yesu yabitoreye inyishu ku musaraba. Haleluya. Niwe wenyene yari kubitorera inyishu. Uwo n'umukunzi ngo kandi nta waruta umukunzi yiguza abantu. Haleluya. Usenga ryari? Usenga gute? Usenga umwanya ngana gute? Mbega uracaganira na Yesu? Muracapfunditse ubucuti? Uracafise umwanya wo kurimbura ngo mubwire uti Yesu uri mwiza? Uracafise umwanya wo kurimbura ngo mubwire uti Yesu warakoze? Uracafise umwanya wo kurimbura ngo mubwire uti waraciye inzira nta hantu nohuriye n'Imana, sinopfuye nishe umwana w'Imana, sinopfuye mbonye inzira yo kuja mw'ijuru? Uracafise uwo mwanya ungana gute? Nuwaryari canke warabivuyemo canke ibintu byawusimbuye byabaye byinshi, akazi kabaye kenshi, ibikorwa byabaye byinshi, ibiganiro mu matelefone, amagrupe yabaye menshi, wiriguri wishura muri grupe iyi, amarencontre yabaye menshi, amasosiyasiyo yabaye menshi, ibikorwa byabaye byinshi, abagenzi banabaye benshi, n'imanza zarabaye nyinshi, urava muri rumwe ukaja mu rundi, uzinduka ufise amaprograme menshi. Yesu yabuze ikibanza, yabuze n'iminota 30 na ya saha yasaba babandi bari kumwe ngo nimurushe muteramana nanje n'isaha niyo. Haleluya. Oya haleluya. Turafise code
code de la route, turafise Bibiliya, turafise ijambo ry'Imana. Mbega uracafata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana? Uracafise umwanya wo kuririmbura? Apana mu buryo bwo kurisoma gusa, ariko ufise inyota uvuga uti Mwami Imana, iri jambo rimpindure, ndashaka guhinduka. Mbega ibyo uracabifitiye umwanya? Ni gute muriko muragendana na Yesu? Ni gute mukomeje gupfundika akagozi na Yesu? Ibikorwa byabaye byinshi. Imana idufashe cyane. Ariko Yesu azogaruka kandi azoza gutora umugeni, azoza gutora ucambaye ikanzu yiwe, azoza gutora ugifise uburanga nk'ubwiwe. Haleluya, haleluya, oya haleluya. Umurongozi yatubwiye, pasiteri yatubwiye ati Imana iritorera raporo ku munsi ku munsi, ntikeneye abavyandika, ntikeneye ababivuga, irabizi. Tirofe yabibonye, Tinoferiye irabibona, urahari irabizi, utahari naho irabibona, wayimye umwanya irabibona, wayihaye umwanya irabizi. Ntikeneye konteranje izova ahandi hantu. Haleluya. Suzuma ko gihagaze, suzuma ko gifunditse ubucuti na Yesu. Imana ishimwe. Mbega ijambo ry'Imana uracaririmbura, uracari hakanya kugira ngo rigutransforme, uracagera ubuzima bwawe ku munzane w'ijambo ry'Imana kugira ngo urabe kurimwo, kugira ngo urabe kuri kurajana na Yesu. Mbega bimeze gute? Haleluya, amen, haleluya. Reka ndakubwire, uri mwihiganwa rimeze gute? Wowe uri mwihiganwa bimeze gute? Ryo kuronka inshuti nyinshi, kumara imanza nyinshi, kugira ngo uronke abagenzi benshi. Rimwe na rimwe hari ibintu dukora kubw'ubwoba, kugira ngo nanje ninakora urubanza ngo nze mbona abaserukako. Ni byiza nibyo, ariko ntibagutwara umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana no kubana na Yesu. Haleluya. Mbega ufise umwanya ungana gute mu ndwi uhebera Imana? Sinzi ku munsi uyihebera umwanya ungana gute? Umukunzi wawe Yesu mufitanye ubucuti bumeze gute? Haleluya. Akazi sawa, amaproje sawa, imigambi byiza, ariko Umwami Yesu nawe umukunzi wawe yagiye gutegura mufitanye umwanya bameze gute? Musangiye iki? Muhuzwa n'iki? Iyo mwirigwanye nabo, iyo mwakoranye nabo utaha umeze gute? Mbega none ntabwo usanga n'ibyahuha bihuhutse? Va mu kigare, va mwirigara, va mu kigwi, rondera umukunzi wawe Yesu, ibisigaye azobiroranya. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Mbega none ivyo byose byogenda gute? Uti dukora iki ko bimeze gutyo? Haleluya. Oya dukora iki ko bimeze gutyo? Imana ishimwe. Abo turi kumwe, haleluya. Kandi haleluya. Twokora iki none ko bimeze gutyo? Ibyaducanze ntibyabuze, ibyadusamaje byabaye byinshi, byabaye byinshi. Turafise byinshi, mu miryango turabifise, ku buzi ni byinshi, mu bagenzi turabifise, byabaye byinshi, byaracanganye. Ariko reka ndakubwire, turaba amajambo y'Imana ari mu ikete rya mbere rya Yohani igice cyaho ca 3, turaraba ku murongo wa 3, turaraba ku murongo wa mbere tugeze ku wa 3. Umurongo wa mbere tugeze ku wa 3, ikete rya mbere rya Yohani igice cyaho ca 3, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa 3. Tunyarukije haravuga ngo murabe urukundo uko rungana data yatweretse, data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nico gituma ab'isi batatuzi kuko batayimenye. Abo nkunda none turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Ico tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba ukwari, kandi umuntu wese amuziga kw'ivyo ariyeza nk'uko uwo ari uwera. Imana ihabwa icubahiro. Nagomba kano kajambo kavuga ngo kandi umuntu wese amuziga kw'ivyo ariyeza nk'uko uwo ari uwera. Haleluya. Tugire iki? Twiyeze. Haleluya. Bantu b'Imana, haleluya. Dusuzume aho byacanganye, twiyeze. Imana ishimwe.
singiye kuhateba. Hano ijambo rivuga ngo abankunda none turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Icyo tuzi ni uko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba ukwawe. Kandi umuntu wese amuziga ko ibyo ariyeza nk'uko uwo ari uwera. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo ryo kwiyeza kuko turindiriye ni uwera, ko tumuziga ko ibyo twiyeze. Imana ishimwe. Irindi jambo riravuga mwiketi Pawulo yandikiye Abaroma igice cyaho cya 12 umurongo wa mbere gushika ku wa 2. Turirabe tunyarukije igice cyaho cya 12 havuga ngo, Abaroma igice cyaho cya 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2 haravuga ngo, nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Umurongo wa 2 uvuga ngo, ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Imana ihabwa icubahiro. Niri jambo rivuga ngo muhinduke rwose, kugira havuga ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha. Turahamagarirwa kugira imitima misha, turahamagarirwa guhinduka rwose. Haleluya. Umunsi twarabyoroheje, ibintu byose byaroroshe, umenga nanone hari ibintu bitubwira ngo genda gake gake, by'abanyakariro, ariko duhamagarirwa guhinduka rwose tugize imitima misha. Haleluya. Ngo ni kugira ngo tumenye iby'Imana igomba. Ukuvuga mwiri jambo harimo iki, tugire iki, duhinduke rwose, tugire imitima misha, turondere kumenya icy'Imana igomba. Haleluya. Haleluya. Irindi jambo riri mu ikete Pawulo yandikiye Abigalatiya igice cyaho cya 5 tugira turangize. Abigalatiya igice cyaho cya 5 twakagombye guhera kure, ariko uraje ku murongo, uhereye ku murongo wa 19 havuga ngo, Abigalatiya igice cyaho cya 5 uhereye ku murongo wa 19 haravuga ngo, kandi ibikorwa bya kameremere kacu biramenyekana n'ibi: n'ubushakanyi, ibihumanya, iby'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya ibice, igono, kuboregwa, kudandahirwa n'ibindi bene ibyo. Ibyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Ariko ibyo mpemu yama n'urukundo. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Usuzume hano hantu, ariko ibyo mpemu yama n'urukundo. Mbega urafise urukundo mu buzima bwawe? Umunezero wawe urahari? Urafise amahoro? Urafise ukwihangana? Kugira neza mu bugingo bwawe kuriho? Mbega uri kurasuzuma ingeso nziza urazifise? Kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ijambo rivuga ngo ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Kandi aba Kristo Yesu babambanye akameremere kabo n'ibyo gahahamiye n'ibyo kifuza. Namba tubeshwaho na mpemu, tuyoborwa na mpemu. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Ndarangije. Yaraye majambo agumye, ariko kandi aturaba, aduhamagarira gusuzuma, aduhamagarira kwitegura, kumenya yuko Yesu azoza kandi azojana abiteguye. Ibyo byamwa bya mpemu yera numva ari nk'umunzane. Suzuma. Ijambo ry'Imana riravuga muri Zaburi 139 ngo caca kuko ari we unzi. Haleluya. Numva wose ngubwira Imana uti, Imana suzuma umutima wanje, nimba hari ikibi cinyegeje mu buzima bwanje, iruhande y'ivyuzi, nimba hari n'ibindi utazi byinyegeje mu buzima bwawe, ubwira Imana uti suzuma. Yesu abahezagire. Reka ndabasabe duce bugufi dusenga Imana. Haleluya. Reka ndagusabe uce bugufi kubwira ijambo.
Yesu yadusezeraniye kugaruka kandi azoza kugutora, azoza kuntora kugira ngo anjane akujane ahari abari huba abari homba. Yaduteguriye, yagiye kudutegurira ibibanza. Mbega Yesu yoza mwojana? Mbega wumva witeguriye gusanganira umwami wawe? Mbega ku munsi ubanye gute na Yesu? Mbega byogenda gute? Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo abamwiteze kw'ibyo kandi turondere kugira imitima misha imeze nk'uko Imana igomba. Haleluya. Kandi turondere kumenya iby'Imana igomba. Imana ihabwa icubahiro. Mbega urazi iby'Imana igomba ku buzima bwawe? Ubishakishe, birahari. Mbega umutima wawe umeze gute? Rondera guhinduka rwose, birashoboka. Haleluya. Numva ndakwinginga gutangure wisengere. Tangura ucace mu mutima wawe, urondere kubwira Yesu icyo wumva mu mutima wawe. Nihe ugomba kwakweza, nihe ugomba kwaguhindura, nihe ugomba kwagutahuza. Yesu nta kindi ahabereye, yagiye kudutegurira kandi bikiruko. Yesu akomeza kutugirira neza. Wowe uri mu mbega udaraho ubugingo bwawe Yesu Kristo, wowe uri mutarakizwa n'ibyo tuvuga ubo Yesu yagiye gutegurira, wowe nta n'ibyo wumva, ntacyo wavuganye na Yesu. Wowe urimo ukaba urimo ugomba gukizwa, nta handi bica, ukaba urimo utarika ikiganza tugufashe, tukubone kurimo, tugufashe gusenga Imana. Wowe urimo ugomba guha ubugingo bwawe Yesu Kristo, ugomba Yesu umugiriranire ubucuti. Niyaza gutora ishengero nawe ntaza gusige. Reka nagira ndakubwire ngo uwasezeranye ijuru niwe yasezeranye n'umuriro, sinzi wowe uzoje. Wowe uri mugomba kwambika ikanzu ya Yesu, ugomba kumenyana nawe, ugomba gupfundika ubucuti na Yesu. Ukaba uri mutarakizwa, utarika ikiganza aho uri, tugufashe muri kano kanya tukubone kurimo. Yesu aguhezagire. Wowe urimo nawe, oya ntusamare, ndabana n'ibyawe. Turagomba kwisengera. Yesu abahezagire. Ndabona bariko baraduza ibiganza. Duza gose ntibiteye isoni, maramaza. Yesu yaratwemereye kuzodutegurira, yaratwemereye, yagiye kudutegurira kandi azoza kutujana. Wowe urimo ugomba guhindurirwa ubuzima na Yesu kugira ngo igihe aje gutora ishengero nawe azokujana. Tariki ikiganza ntibiteye isoni, ni intsinzi, no kumaramaza, no guhindura ibihe. Haleluya. Reka ndagusabe bitakuvunye uvyaguruke mu kibanza cyawe. Maramaza, ntugire ubwoba. Twese twamwizeye nk'uko Yesu atugirira neza. Utere intambuko ushike hano, turagiye kugufasha gusenga Imana. Nawe bakiza uvyiyumvire, ntusamare, ntugire ubwoba, ntagire ikigusamaza na kimwe. Ni intsinzi. Haleluya. Igihe cyawe niki, ibyejo ntabyuzi, ibyo mu mwanya uza ntabyuzi. Yesu aragukunda kandi muwe yagiye gutegurira ikibanza nawe urimo. Biracyashoboka, biracyashoboka. Iki gihe biracyashoboka. Ukaba urimo nawe ntusamare. Ngwino kwa Yesu arakugomba, ngwino kwa Yesu arakurindiriye. Haleluya. Wowe urimo ntusamare, nawe mubo Yesu yapfiriye urimo, mubo Yesu yabambiwe urimo, kandi mubo yagiye gutegurira ikibanza nawe urimo. Ntugire ubwoba, ntugire n'isoni, ntumaramare. Niyo ni intsinzi ya Yesu. Haleluya. Wowe urimo ingo, ngwino Yesu arakurindiriye. Yesu aragomba kukugirira neza, Yesu aragomba kuguhindurira ibihe. Ntusamare. Haleluya. Haleluya. Abatarakizwa, haleluya, ingo Yesu aragukeneye, aragomba kuguha agakiza kiwe. Yesu yarakozwe n'isoni kugira ngo umunsi isoni zawe zihave. Yesu yarababaye kugira ngo umunsi umubabaro wawe uhave. Yesu yaragize ibyago kugira ngo umunsi ibyago byawe bihanagurwe. Yesu yaragucunguye, Yesu yarabambwe kugira ngo ubucuti bwawe n'Imana bwapfuye umunsi bwongere bubeho. Ngwino kwa Yesu arakurindiriye. Haleluya. Wowe uri mutarakizwa, ntugire ubwoba. Ngwino. Haleluya. Ngwino Yesu arakurindiriye. Ndakeje mwebwe mwumvise akamo k'Imana, ntugire ubwoba, ntumve isoni. Niyumva umenga ukoze ikitabonetse, mumfashe dukomere amashyi Imana kubwaba. Turabakeje. Umunsi n'umunsi w'intibagiranwa mu buzima bwanyu, n'umunsi w'intsinzi, n'umunsi Yesu akugiriye ubuntu.
n'umunsi aguhaye gutahura ijambo ryiwe, n'umunsi aguhaye kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, n'umunsi aguhaye gufutwa ko imanza zakwagira zagira ubugingo bwawe, n'umunsi aguhinduriye amateka y'ibihe bidashira, n'umunsi akwemereye kandi akugururiye amarembo y'ijuru. Haleluya! Mumfashe dukomere amashyi Imana ku bw'aba bantu. Turagiye gufatikanya gusenga. Numva nosaba umwungere kugira ngo abafashe gusenga, ariko nawe bikiruko suzuma hahandi, mbega Yesu yoza yosanga bimeze gute? Mbega Yesu umwe nawe mufitanye umwanya umeze gute nk'umukunzi wawe? Yesu abahezagire. Numva wo kwisuzuma, hera ko noneho wisengere, hera ko usabe kwezwa, hera ko usenge isengesho ry'ukwezwa, hera ko usenge isengesho ry'ukurondera umutima mushasha umeze nk'uw'Imana igomba, hera ko usenge isengesho rigufasha kumenya icyo Imana igomba, hera ko usaba izindi mbaraga. Warahuvye, hera ko ugaruke mu nzira y'ukuri. Haleluya! Amen. Turire hamwe iri sengesho ryo guha Yesu ubuzima bwanyu kandi ryo kumusaba imbabazi no gutunganya. Hari ibintu bitegerezwa gukoreka aka kanya. Ica mbere no kubabarirwa, ica kabiri no guhindurwa mushasha kugira ngo ntuzugume ukora amakosa nk'ayo wahoramo, hanyuma ugahindurwa umwana w'Imana, ukemerwa n'ijuru, kandi Imana ikakwakira mu muryango wayo kubw'imbabazi zayo. Kandi nyuma y'ibyo ubuzima bwawe buba bubaye bushasha. Twature rero tuti Mwami Yesu Kristo, urabivuga n'ijwi ryawe mu ntunge kugira ngo tujane. Mpisemo kubanza guhagarika gusenga. Imana ishimwe ko twumva. Dusenge rero n'ijwi risohoka. Bibiliya ivuga ngo twaturisha akanwa kacu tukaronka agakiza twizeresheje imitima. Ivyo wizeye rero mu mutima tugomba kuronka akaryo ko kubirongora mu isengesho ry'ukuri ukavyatura. Rero usenge uti Mwami Imana Yesu Kristo, nyene imbabazi zose, wewe wemeye gupfira ivyaha vyanje, wewe ushaka kungira icaremwe gishasha. Uyu munsi nanje ndakwizeye, hisemwo kwizera yuko uri umukiza wanje kandi kuri Imana yanje. Wewe watabaye benshi, uyu munsi nanje untabare. Ngirira ikigongwe Mwami, mbabarira ivyaha vyanje vyose, ivyo ntegera n'ivyo ntategera, ivyo nibutse n'ivyo ntibutse, ivyo unzi ko jewe ntanazi. Ndakwinginze umbabarire, amaraso yawe anyuhagire, amaraso yawe Yesu anyuhagire. Ndizeye ko wambambiwe kandi ndizeye ko wazutse mu bapfuye, ubu uri muzima kugira ngo umpe ubuzima, nkiza urupfu rw'ibihe bidashira. Shoboza kwitegurira ukubana nawe mu ijuru. Kuva uyu mwanya nyene ndakwizeye, ndakwakiriye mu mutima wanje, mu buzima bwanje. Umbemwo Yesu, unganze, umpindure, ushoborere ivyo ntashobora, ungire mushasha. Hisemwo kuba umwana w'Imana nzima, nukuba nk'umwana w'Imana nzima mu bigaragara n'ibitagaragara. Yesu ndaguhungiyeko amagume n'ivyago biri mw'isi ubinkize Mwami. Ibiri mu buzima bwanje ubinkize Yesu, ndakwizigiye. Urakoze kunyumvise, ngirira neza. Izina ryanje urigire rishasha, urishire mu gitabo cawe c'abazobana nawe. Mucunguzi mwiza, ndakwizeye. Umbere Umwami, umbere Imana,
mbere umukiza, wewe wenyene ni wowe Mana yanje. Ndihakanye Satani n'ivyiwe n'abiwe n'inzira ziwe zose, bisemwe wewe Mwami wanje n'ukugororoka kwawe. Amen, amen. Gira tubasengere namwe mubwire Yesu ingene wavyiyumviriye kugira uze hano. Hari ikintu gikuri mu mutima, woba ukimaranye iminsi canke woba vyagufatiye muri uwo mwanya wari wicaye uri kuriyumvira, ubwenge buratororokana bugushikana kuri iyi ntambuko. Ni intambuko ikomeye, turagukeje. Imana ikomerwe amashi menshi.